mukama dukora ibitangaza ihizina Burundi mu makungu. Nk'uko mwabibonye twaje tuzanye ubushimwe bubiri, kamwe nako twahawe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kajanye no kubwirira neza abenegihugu. Aho gashimwe baradondaguye igituma bakaduhaye, barashizemo ko twitwararika abana kuri irya shure Socle du Savoir, barashirako yuko twigishije ivyo kugabura neza. Murazi yuko hariho ishure twagirishije abakenyezi bashaka kwiteza imbere, turabigisha n'impapuro z'uko bahejeje kwiga, ubu basigaye bikorera utwabo kubera bavyize bakabinonosora. Hanyuma barashize ko twagendeye keshi abateshejwe izabo mu gihugu kibanyi ngaho onye ca Kongo. Hama muri rusange bacavuga ko twitwararika n'ibijanye n'amagara y'abantu. Ako rero nako twaronkeye ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Akagera kabiri nako mwakabonye umukorezi wanje aguma ntwaje, nako twahawe ku cicaro c'inama nshingamateka y'igihugu c'Ubwongereza. Nako nyene insiguro yako ntiri kure cane niyo ku cicaro ca ONU. Ako kashimwe kanditswe mu Congereza ni Global Health Award. Muri make murumva yuko nibijanye n'amagara y'abantu. Nako baravuga ko twitwararitse cyane cyane indwara zitandukanye. Baraca n'umurongo ku kigo kiri Iburengo gifasha abagendana indwara z'ubumuga bwo mu mutwe. Hama baranavuga yuko twafashije imiryango igendana ubugumba bararonka inyishu. Hanyuma baravuga n'ibindi tubona dukorera abantu aho nikora, abantu bose bagendana amikoro make, abo dushoboye gufasha ko tubafasha. Hanyuma ikindi naco bashimikiye ko nikijanye n'abarya abakenyezi bagendana indwara zo mu kigo. Ico baragishimiye ko cyane ko tuza turabafasha. Muri make rero turanezerewe gose. Iyo ni incamake vyinshi baravyanditse hajya kwiga certificate bampaye. Yego, hama namwe nkaba ndabashimiye kubona wahagaritse umwanya wanyu kuja gushimira Imana no kusenga no kwisaba mukaza kudutegera. Ibi biraduha intege, biranyereka yuko ntatamba nirorera, biberekana yuko ubwo bushimwe utaje ku izina ry'iwanje, buje ku izina ry'igihugu cacu c'u Burundi. Hanyuma nkacashimira cyane abakora mu mashirahamwe mpuzamakungu ngaha mu bisata bitandukanye. Aho nohera kuri FINWAP, barambaye hafi cyane mu bikorwa, na cyane cyane kijya kigo c'abagendana indwara zo mu kigo Igitega. Tugashimira ONIFAME, OMS, UNICEF ndetse ibisata byose biri ngaha. Barumvise ijambo usanzwe arongoye ngaha anye umuhuzabikorwa, yaravuze ko ndi umugenzi w'ibisata bikomoka kwishirahamwe mpuzamakungu ONU ngaha mu Burundi. Rero mpamagariye abarundi mwese gukora ineza mutiteze agahembo, kuko Imana iracisha mu zindi nzira hanyuma umuntu agahembwa. Kuko je ndiko ndakora nkabona nk'abagwaye barakize, umutima wanje uraruhuka. Birahimbaye yuko umuntu yokwama yiyumvira ineza, kandi ineza ku bantu bose, ineza itagira imbibe, kuko kijya kigo kivura abanyamahanga, kivura abarundi, kandi bose baratunganirwa.
nacyo gituma twamenyesha ko muri benshi bamaze kuza harimo abatanzania, harimo n'abakongomani, harimo nabo muri Chade baharonkeye umwana. Rero bose bagenda bashingira intahe ngaha mu Burundi yuko dukora neza kwa kiya kigo kandi ari gishasha, kuko benshi baza baragiye mu bihugu vya Buraya vyaranse, Imana igaca bamurikira gaca bibongenga ngaha mu Burundi. Rero muri make turashimira Imana ku byiza byose yama idukorera, ku bitangaza idukorera turi bamagara make kubera kubw'ingufu z'abantu ntawe byishobotsa. Iyo ataba n'Imana n'agashimwe ntikari gushika ngaha, mbwa igenda ikora ibitangaza ikatujana ikatugarukana amahoro. Ibyo rutabishimira n'Imana. Murakoze. Bravo, isi nayo tubibona ko Burundi nabwo nyene